Yes, bakunzi ba PTV mumeze gute? Ndi Moses Angelo nkuko twama tubibakorera minsi yose tubazanira ibiganiro bimeze neza, ugwaruka rufise impano zitandukanye, yewe utugenegene ndetse n'abafise ivyo bashikiriza hano muri PITV turabaha ikaze. No musi rero tubimeze gute? Turi kumwe n'umuntu adasanzwe, mwama mumumenyera mu ndirimbo ziwe, bamwita umusanganguzi. Umusanguzi uyu Pastor Terence, umwe mu baraperi baba pastor, ibintu biboneka gake ku isi aho usanga umuraperi ashobora kuba n'umupastor. Mwana mwumvise mu biganiro twakoranye hano kandi no ku mateleviziyo mpuzamakungu nka za BBC hose turamaze kumubona Pastor Terence ariko aravuga ashinga intahe. Hariho n'ibiganiro yaduhaye nkuko nababwiye muzo nabibona. Terence urakomeye? Ego ndabikubona kandi kabisa. Slogan yacu ni tuvabye byama bimeze neza mu mwami twamatuguwe neza. Reka ndamutse abariko baradukurikirana kuri no mbonesha kure, sijyambere ndayiciye ko sijyambere tuganiriye kuri no mbonesha kure, nizera ko baguwe neza abariko baradukurikirana aho bari hose, kandi namwe naryo ingene mwanyakiriye, kandi namwe ndashima ko muguwe neza mu mwami kabisa. Terence abakristo barakomeye? Barakomeye baguwe neza. Slogan yacu sinakubwiye kari tuvabye. Ego nta kibazo, twamatuguwe neza mu mwami. Hanyerera ahaduga kuko yaratuneshereje ububasha bwose bw'umwijima. Urumva nta coza kidukura mu rukundo rwiwe neza cyane. Terence ngize amahirwe kukubona, hari indirimbo wasohoye mu minsi mike haciye nk'indwi zibiri yitwa Ubutame. Indirimbo ihambaye, indirimbo irimo amajambo, navuze ati ko biri kose nitwahura na Pastor Terence umusanganguzi genzo musheka ndamubaze atubwire vyinshi kuri iyo ndirimbo kuko harimo n'amajambo ateye ubwoba. Iyo ndirimbo ubwa mbere ni indirimbo yitwa Ubutame. Kuki wayitse Ubutame? Ubutame busigura iki? Ubutame ni energy urekura mu gihe uri kurakora, sivyo nugutama nuburuhe. Ni gikorwa runaka ugaragaza. Iyo umuntu ari karakora hariho inguvu atakaza, rero izo nguvu ba watakaje ntabwo ari zo busa mu mwami, ni ububivye mu bwami. Mu gihe uri kurakora ugakora ivyo mu bwami, ubwo buruhe babimenye uba Terence ukiri ngaho nyene n'ubutamye n'ubutame. Ubutame none ko muri Bibiliya hari ahantu bafate mu minsi y'ubutame, byo bisiguriye ngo mu myaka y'ubutame yawe. Ubutame nyene ngo ubutame bwanyu subwo busa mu mwami, kuvuga uri kurakora. Paulo yarashobora gutama akarara ubwato bukabamenekera ko bakarara mu mazi bakagira nte, ivyo kwari gutama akarara mu gasho. Ivyo byose bwari ubutame bwo kugira ubutumwa bwiza buvugwa mu madomene yose ahantu hatandukanye. Rero ivyo onavyo yari karabibabwira, nihagira uwo bishikira akagira ubutame butandukanye kubw'umwami wacu aze yibwire nibi naho ko ariko arinvestisa mu bwami. Mu ndirimbo uravuga ati ngo ubutame si ubwo busa mu mwami, mba narihebuye. No kuvuga yuko iyo ndirimbo wayisohoye uri nko mu bihe kuko umengo woba wari nko mu bihe by'amadidane umuntu agegeje kuyumviriza. Iyi ndirimbo nihishurirwa narose bivanye n'ukuntu mpamagarira abantu bose bamaze kwizera Kristo. Kwizera twabihawe ku buntu, ariko birakenewe ko dukora ibikorwa berekezo kwizera, kuko Kristo ntiyahuye yafiriye twebwe, kandi ijambo ry'Imana ritubwira hariho ibikorwa vyiza yaduteguriye kera, ivyo tubwirizwa kubitambukiramo. Hari n'abatemera ko Yesu yapfuye ku musaraba. Abatavyemera abo nabo sinobajija nabo azoza bazovyemera bavyiboneye. Ego hanyuma maze kumenya ati kuba Kristo yarapfuye agafa ku bwacu, ntiyashaka nyene duce tu baho uko nyene, ariko yashaka kugira tubeho tutacinezereza, ariko tubeho tunezereza wadupfiriye. Hariho tugobotora mu bwami bw'umwijima, yashaka tubeho tugaragaza ubwami bw'umuco. Rero hariho ibikorwa
bifatanye no kwizera. Twizeye kubw'ubuntu, ivyo sindabiharira, ariko tubwirizwa gukora ibikorwa biherekeza ukwizera. Isi yose ikamenya, n'abandi bose bakamenya, bakizera Imana biciye muri twebwe, kuko tumaze kwakira Kristo, tumaze kuba ivyaremwe bishasha, yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Iyi ni message ku bantu bamaze kumwizera. Ariko hariho kandi rero naciye nongeramwo kugira nako bakamenya, kuko iyo uhagurutse gukora ibikorwa vy'umuco ubu uriko uratera ubwami bw'umwijima, buca buhaguruka kugira bukugwanya. Buri gihe iyo umuntu ahagurutse ngakore igikorwa c'umuco, hariho ibintu runaka bica bihaguruka bikamugwanya. Ca ndabaveritisa rero, nimwabona haje ibintu ko ubagwanya, mumenye ko mukorera mu ntsinzi. We dukorera mu ntsinzi, ni kuvuga umuntu afise abamugwanya, abari mu kuri, abari mu ntsinzi, abari mu ntsinzi. Kuvuga ijambo ry'Imana ritubwira ati uri muri twe aruta uri mu bisi. Kuvuga erega na Satani si waza kukugwanya wenyine. Hariho abakozi biwe, hariho abakozi biwe babwirizwa guca bahaguruka. Niyo mpamvu mu ndimi wavuze ati ndabazomereye. Ndabazomereye. Abo bakozi ba Satani rero n'abandi bajya bitwa abadayimoni tuzi cyane. Oya, abadayimoni tuzi. Kuvuga Satani ni mpwemu. Sivyo? Satani si umuntu afise umubiri, kandi impwemu ntishobora gukora ikintu na kimwe hano ku isi ititijije umubiri. Ni nk'uko n'Imana ataco ishobora gukora hano ititijije umubiri. Ari we jewe, ari wewe. Kuvuga Imana ishaka kugaragaza ikintu hano ku isi, ibwirizwa gukoresha umuntu. Nico gituma narakavuze mu ndirimbo nakoze mbere, Imana irabaza ati ndatuma ndi. Haba hariho umuntu yiteguye kugira ati ni jewe ndi hano, bari je gutuma. Rero kugira message y'Imana ishike hano ku isi, nuko ibifise wituma. Nuko na Satani kugira akore hano ku isi, nuko abafise umuntu runaka acaka gakoresha. Rero iyo umuntu hagurukijwe na Satani kugira agwanye igikorwa runaka, umuntu hagurutse gukora, aho ubwa mbere abari karakorera mu kunesha. Hanyuma abana b'Imana nabo uhagurutse kugira ukore ivyo mu bwami bw'Imana, kugira izina rya Kristo rishigwe hejuru, tuje urukorera mu ntsinzi. Yego. Waravuze ati ngo Satani ngo watsinze kapa. Yatsinzwe kapa. Yego. Bisigura iki? Kapa ni iki? Nitije ijambo bakoresha mu gukina ikarata, abantu bari mu rukino rw'ikarata, kugira abantu bashobore kubimenya. Uri kurakina ikarata, hari igihe utsindwa utariye na rimwe. Sivyo? Ugatsindwa utariye na rimwe. Watsinzwe ntiwigeze ukina na rimwe ngurye. Kuvuga na Satani yatsinzwa atana kimwe ashoboye gukora. Natahuye rino hishurirwa ijambo Imana yavuze ubwa mbere Satani agomvye gutsinda, yari yibaza katsinze. Imana yamubwiye gute? Ati nzoshira inyankane hagati y'uruvyaro rwawe n'uruvyaro rw'uyu mugore. Hanyuma ngo uzorukomeretsa igitsintsiri, nago ruzoguhonyora umutwe. Kuvuga twebwe turi uruvyaro rwa Aburahamu, turi uruvyaro rw'umugore bwite, turi abana nyene ku mugore bwite, turi abana bisezerana. Kuvuga ico twashiriweho ni uguhonyora umutwe Satani. Yego byo shoboka kagukomeretsa igitsintsiri, muga ntiyagikomerekeje twebwe, yagikomerekeje grand frère wacu ari we Yesu Kristo. Ariko natwe ubu dufise uruhusha rwo kumuhonyora umutwe, turafyonyora rumva akorera mu kuneshwa tujuru. Yego. Ni kuvuga ko rero mu majambo make ubutumwa washatse gutanga no kugira ngo abantu kumbere ntibihebure, babone yuko bafise umugabo akomeye. Nashatse kumenyesha abantu bamenye ntuze urugezo bakoreramo. Kuvuga ijambo ry'Imana ritubwira ati Kristo niwe mutwe w'ishengero, natwe turi umubiri wa Kristo. Sivyo? Kuvuga rero
ibintu byose byashitswe munsi y'ibirenge vyiwe, kuvuga nimba turi umubiri wa Kristo byose biri munsi y'ibirenge vyacu, kuvuga bimaze kuja munsi y'ibirenge vyacu urumva nta kindi kiba gisigaye ni ugufyonyanga, ni ugufyonyanga. Ari akantu kaje ijambo ry'Imana navuga ko ari urupfu, rivuga ko ari igitutu cy'urupfu, unaho noca mu gitutu cy'urupfu naco ntinya, sivyo? Le ikintu kije gifise ishusho nk'uko umenga kije kukwica, surupfu ni ishusho y'urupfu, kuvuga kije nk'ikintu kigomba kukwica, we ntubwirizwa kwihebura kubera ni igitutu cy'urupfu, ntagire icutinya, ico gikorera kuneshwa. Ijambo ry'Imana ricarira natubwira kandi dufise ubwo butunzi mu nzavya zibumba, ariko ngo dusugerezwa keshi ngo ntidushika mu mbobane. Naho vyo gusugereza gute, ubwirizwa kugira uno mutima ati aha sinshobora gushika mu mbobane, ntibishobora kugirana, ukagarida wa mutima wizera. Naho wiyonjoroye akantu kamwe imbwa z'imikoma zikoresha iyo utinya ukiruka zibweje iki kwiruka iki ronki ingene kurya. Rero iyo uhagaze niyo yiruka, na Satani afise ishusho nk'iyo. Iyo umuntu atinye akamuzana ikintu igicapo cy'urupfu agaca atinya akagomba kwigwanira, aca Satani rero aca mufatiraho nyene. Rero iyo umuntu agakoreyeko akagumana wa mutima wizera, ibi ntacyo bishobora kungira, Satani ntacyo ashobora kukubwira, niwaca hindukira akiruka ngo mugwanye wa mubi nawe azobahunga. Yes, ndabibutse bakunzi ba PITV kumwe na Pastor Terence Chintije umusanganguzi kabisa, umuririmbyi akongera akaba umupastoro, ibiboneka gake kwisi. Ino ndirimbo ubutame ahutse gusohora imaze indwi zibiri gusa kuri YouTube, nimugende murabe nyene imeze neza mu mashusho, amajwi ameze neza, kandi kabari n'indirimbo iri kiraduka ku murindi udasanzwe. Pastor, mu gufata amashusho n'ibiki byarakoroheye, nta ntambamye wahuye nazo muri indirimbo cyangwa nko mu kuva uyandika gushika uyishire ku mugaragaro? Nakubwiye ni ibikorwa bisaba gutama cyane, hari ingufu bwirizwa gukoresha kugira ico gikorwa gisohoke. Umuntu akabona ari akantu kamara iminota ngera hafi 4 ntishika, mugabo kugira gasohoke kaba kagutwaye ubutame bwishi. Uraca muri studio, uja muri studio wabanje kwandika, kitondo gasubiramwo ukagira ama repetition, ukandika nyene neza kugira message ize nyene ifise ambalage imeze neza, hanyuma ukaja muri studio ugakora. Uhejeje gukora muri studio acaja ko igikorwa cy'amasanamu naco birasaba ko wideplasa, birasaba uburyo mukoresha umwanya munini mugatama, subiramwo bisaba ikiguzi kinini. Ego biragorana na cyane mu buryo hamwe n'umwanya. Kumbere turangiza kino kiganiro, niyo ndirimbo ya mbere nibaza ko sohoye mu mwaka kuva tugitangira umwaka. Ego hariho akandi gaseke kumbure wizeza abagukurikira abakunzi bawe? Ibi barabize ka ari byo vyiwanje, naje ubwanje ndakunda kukivuga, sinoshobora kwifatira ingingo ngo ndabihebe. Tujuru bagume biteze bishasha kubera numuriro waka muri jewe ntabikoze nanje nakayabo bwo gufungura karahera, kubera iki numuhamagaro nivyo nahamagariwe, bakome banyitaga ko bishasha. Kiretse gusa ko hari gusanga kubera biba bivanye n'ama responsibility umuntu afise mu muryango, ibikorwa vy'ishengero biki nitwarariko nyene igitandukanye, ugasanga umuntu agiye arazana ibintu atevye. Hanyuma akeshi na keshi bino bintu sindabikora ku bwanje, ndabikora ku urukundo nkunda abantu, kandi ubwo rukundo ndabakunda runsunikira gukora bino nuko nabo bimurirwa mu bundi bwami. Ndakunda kukavuga kuko inyuma ya buno buzima hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima niwo ubwiyorientamwo, kandi ubwiyorientamwo ukiri muzima kugira wumve
igikorwa Kristo yakoze ko yapfuye ku bwacu kugira bikunde natwe turonke ubuzima. Ivyo bitahuye ukavyizera, haba hasigaye igikorwa kimwe cyo kumwakira, ukatura kari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ugakurayo inganji ya sekibi, hanyuma ukimika inganji y'umwami w'abami ari we Yesu Kristo, hanyuma ukaba uhejeje kuba mu mugabane mwiza wabazoja mu ijuru. Ivyo niwo mutima unsunikira gukora bino, kugira aho uzoba uri hose ubutumwa bwiza bugushikire, hanyuma wizere Kristo. Iyo niyo nyungu yanje, niyo nyungu yo mu bwami, nivyo bituma na papa aca mpemba kubera mba nakoze neza. Ndagushimire cyane Pastor Terence umusanganguza. Ego nanje ndabashimiye cyane, muri umugisha kuri twebwe, muri umugisha ku mahanga, kuko rimwe mudufasha gushikana ubwo butumwa kure, abantu bakabashikira vyoroshe. Rero namwe mwumve ko mufise ku mugabane, murushirize kwagukirwa, murushirize guhezagirwa. Papa ampemvye namwe arabibuka akabashirira aka kantu mukaguma mutagata musa neza. Hanyuma nkorera ibikorwa vy'Imana mu Cibitoke kujya gatatu, inimero 86 mw'ishengero ry'umuco w'ubuzima, musi y'amavuta ya Pastor Peter Sabimana. Murahawe kaze tuje mu makoraniro yabera, urakorana kuw'Imana isaha 3, hanyuma no kuwa kabiri isaha 12 turagira amakoraniro. Murahawe kaza bumviriza kino kiganiro, bazoze mu muryango wagutse w'umuco w'ubuzima. Mwarahezagiwe. Yes, ndabashimiye namwe mwese mwashoboye kubana natwe mugakurikira kino kiganiro guhera ku munota wa nyuma gushika ku wa nyuma. Muri abantu b'abagabo kabisa, big up kabisa. Mwamaze kubyumva rero, muje kuri YouTube wandike gusa Pastor Terence Cintije, ucubona ama video, indirimbo nyinshi yaririmbye muri kahise ziryoshe kandi ziryoheye amatwi, kandi indirimbo zubaka imitima zikanaremesha. Muri kumwe na Moses Angelo, tugira ati bye bye.